Kuri uno wa mbere genekezo ya 31 Rusama umwaka wa 2021 umushikiranganje wo gushigikirana Imeride Sabushimike yagendeye irerero ry'imfuvyi Musamariya w'Imbabazi riri ku mutumba wabuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Akaba yari yitwaje agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa itoni imwe y'umuceri, ibiro 200 vy'ibiharage, 200 vy'isukari, ubuyi bw'abana, ibisuguti, imitobe y'abana, amasabune n'ibindi bikoresho vyankenerwa ku bana. Mu ijambo yashikirije umushikiranganje Imeride Sabushimike yavuze ko bashimye kwifatanya n'uwatanguje iryo rerero mu gushigikira ico gikorwa c'iteka. Koko twagiteguye mu bushikiranganje tubicishije mu kigo gisanzwe gikurikirana abakenyezi. Ico kigo kaba gikurikirana abakenyezi mu byo bakora, novuga nti hafi byose. Rero twaravuze tuti yamara hariho umuvyeyi hariya Ingozi asanzwe araba ibibondo bavuga nti biba biri mu bihe bitoroshe kuko tubibaza yuko muri aba benshi atabavyeyi bafise, abandi usanga baba bafise mugabo batabazi bivanye n'ivyaba byarashitse bakivuka. Ico kigo rero kiravuga kiti reka tuje kwifatanya nawe hanyuma tumushigikire muri ico gikorwa c'iteka akora. Niyo mpamvu mubona twagorobeje tuza, nta kindi catuzanye atari gushigikira muvyeyi mu gikorwa c'iteka Imana ibakoresha. Niho gidasanzwe igikorwa twama tunezererwa cyane mu bushikiranganje kuko turakunda kugendera ibigo bisanzwe bireze abana bari mu bibazo ari kubura abavyeyi canke abana bagendana ubumuga. Biratunezera kuko iyo tuhashitse tubona igikorwa Imana ikoresha mwebwe mu bikora. Kabaye n'akajye ko kubagarukirako ni mu gihe iryo rerero ryaheruka kubura umuvyeyi umwe mu bafasha kurera abo bana. Nayo mutambukanyi wahoze arongoye Burundi Denise Nkurunziza ari nawe yatanguje iryo rerero akaba yashimye kubona uwo mushikiranganje yiyumviye kuza kubashigikira, agashima no kubona hariho abariko baraterera mu gutanga ivyankenerwa kugira ngo abo bana bashobore kwiga. Nk'ubu kenshi baratuzanira abana ngaha ku irembo bakabazana abavyeyi bamaze kwitaba Imana bakabazana twarujuje. Hari gihe rero umumama umwe asohoka yabona uwo mwana akagira impuhwe ngo basijewe ndemeye ngo nubwo ari benshi ndemeye, ugasanga bongeyeko. Hariho rero abafise bane ariko mu bisanzwe twarujuje. Turafise abamaze gutangura ishure bari mu wa mbere maternelle, ubu bariko bararangiza umwaka kugira baje mu wa kabiri, kandi turashimana yuko ari abana baciye ubwenge bariko barakurikira neza. Ibi rero twabifashijwemwo n'abandi bavyeyi. Jewe by'ukuri nasanze biremereye nari gushobora kutabishobora, ariko twafashijwe n'abandi bavyeyi. Abavyeyi bakunze kuza kuturamutsa, hariho umwe wese yagiye arafata umwana. Rero abo bavyeyi baciye babonye ishure rigeze, umwe wese acavuga ngo reka ntware umwana wanje ku ishure. Barabatwara ku ishure, barabagurira imyambaro y'ishure. None ubu hariho abana batari bake biga, hariho n'abandi bamaze gukwiza imyaka bazoca batangura mu kw'icenda, abandi batanguye. Rero ivyo turabishima Imana cyane kuko nasanze umwana atari uwumwe. Ikintu naragishimye Imana cyane, nasanze umwana atari uwumwe. Umuntu wese aje no kubambika barabambika, tukaza nsanga umwe wese yarungikiye umwana ivyambagwa, gacu usanga rero biciye biremuruka. Iki rero nagomba kugishimira Imana gose. Yego tubaha kaze rero namwebwe hano muri kino kigo. Nukuri turabashimiye gose kubona muhageze kugira ngo murabe uko bimeze kandi munadushigikire. Turabashimiye gose. Rero turabahaye kaze, Imana ibahezagire. Mudutekurira agaseke mwatuzaniye namwe, Imana ibahe umugisha. Iryo rerero rikaba rimaze imyaka 4 kuva ritanguye gukora, ubu rikaba rifise abana 73 baharerewe.